turabaha ikaze kandi kuri no channel yacu nkuko mubizi ni channel ivuga byinshi byerekeye uburimyi n'ubworozi tukagenda tugendera aborozi batandukanye ubworozi bushasha butaba bumenyerewe mu gihugu cacu canke ubworozi bumenyerewe ariko buriko burakorwa n'abandi bantu kugira ngo abandi bose babumenye. Rero uno munsi kuri Agriprotein Farm channel twagendewe n'abantu badasanzwe. Abantu badasanzwe bavuye mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cacu. Rero turabaha ikaze. Hariho nkuko mubibona hano tugira ubushakashatsi bwerekeye ubworozi bw'amasazi, amasazi ya kijambere, amasazi atamenyerewe mu gihugu cacu, ariko n'amasazi afise akamaro kandi yagiye kugira akamaro igihugu abakibamwo n'amasazi novuga ntasanzwe n'amasazi adasanzwe. Rero turabaha ikaze. Karibu mutuyagire musanga muzi hariho bimwe muzi kuri buno bworozi bw'amasazi ariko abandi bantu batamenyereye murashobora kutubwira nkuko musanzwe muri abahinga mu burimyi n'ubworozi murashobora kutubwira byinshi byerekeye ano masazi n'ukuntu mugiye kudufasha kugira ngo buno bworozi butere imbere cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Ego kuba ariko baradukurikirana turabaramukije turi abo mu gigo cy'ubushakashatsi muri n'ubworozi izabo. Ico kigo naco ni cy'igihugu kiraba ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Rero uno munsi uri hejuru twagendeye aborozi badasanzwe ubworozi butaremenyerewe cyane ubworozi bw'isazi ya kijambere. Isazi ifite akamaro kanini uko ivyana vyayo bishobora kugaburira ibitungwa ari nk'ingurube, inkoko hamwe n'amafi. Rero twebwe kwa mu kigo cy'ubushakashatsi turi mu gisata kiraba udukoko ivyo bita entomology. Rero twaje kugira ngo turabe ibijanye n'iyo sazi y'ikizungu ishobora gukoreshwa mu kugaburira ibitungwa kandi umwavu uvuye mu bworozi bw'iyo sazi umwavu ufite akamaro cyane kari hejuru kandi ikindi naco usanga iyo sazi ifasha kugira ngo n'imicafu yahora ibirana mu bisagara ihave kandi n'abantu bakaronka akazi hanyuma nanone abakora ubworozi nabo bakaronka amafaranga bashobora kwikenuza. Rero mu kigo izabu ko dusanzwe dukurikirana uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije dufise ihangiro mu cigwa tuko turakora kwanza kumenya mbega ubworozi bw'iyo sazi ngaha mu Burundi bwatanguye ryari bukorwa n'abande bigeze hehe bafise ingorane izihe kugira ngo nanone dushikirize leta mvyeyi kandi inkozi aho ubwo bworozi bugeze bw'akamaro kadasanzwe hanyuma bongera abantu basahirizwe mu gushobora gutorera inyishu ibibazo bahura navyo muri ubwo bworozi. Rero hano turi kumwe n'abasanzwe bakora ubwo bworozi bariko babigira umwuga kandi mu bindi bihugu bitandukanye burakorwa no mu bihugu bidukikije umuryango wa Afrika wose rufo burakorwa bugatanga uburyo bugatanga ifungwa by'ibitungwa. Hakarorero murabona ko mu gukora ivyo kurya by'ibitungwa bakoresha indagara kugira ngo baronke ndema mubiri y'ibitungwa, bakoresha indagara bagakoresha isoya cyangwa bakoresha ifu y'amagufa. Ivyo byose n'ibintu bitoroshe kuboneka usanga n'abantu babikeneye. Muraze ko akadagara n'umuntu agakenera, muraze ko isoya abana bagakenera gukora ubuyi, igufa naryo mu isombe muraze ko ari ibintu bidasanzwe. Murumva yuko haca byo bita competition n'umuntu, ariko rero turose icosubirira izo ndagara, icosubirira izo soya, icosubirira ayo magufa umuntu adakenera, biba ari ibintu byiza cyane gose. Rero twabagendeye abamona tuhagararanye n'abantu bariko barabikora, twaganiriye nabo muri ico cigwa turiko turakora, twabonye ko bageze ku ntambwe nziza kandi ari ibintu byo gushigikirwa. Twabonye ko bashobora kwimbura umwimbu utari muke nko mu minsi 200 barashobora kuronka ibiro 200 by'ivyo vyana vy'iyo sazi, ugasanga abakeneye ivyo kurya by'ibifungurwa bashobora kugaburira ibitungwa vyabo bakabigaburira iyo sazi uko nyene canke bakagaburira ibitungwa vyabo ivyo kurya biri muri iyo sazi, bari ibintu vyiza. Rero twabonye ko bari ku rugero rwiza, ariko n'ubworozi abantu benshi bataramenya bifatiye ku mugani w'ibyo bavuga ngo wanka isazi atakanuka. Isazi rero zose simbi
iyi sazi yo ni nziza ni sazi itaja mu bicafu idakwiragiza ingwara za ngwara bita ngo ni maladie de mensale iyo sazi nishobora kuzikwiragiza kuko isazi maze gukura ntirya iguma ngaho igatamagi kugira ngo havemo vya vyana dukoresha kugaburira ibitungwa vyacu rero ikibazo twabonye gihari gikomeye ni icuko abantu benshi bataratahura yuko korora iyo sazi ari igikorwa c'iterambere igikorwa gishobora gutuma nkuko nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu akunda kubivuga yuko umuntu wose ukwiye kuronka ico ufungura umufuko wose kuronka amafaranga iki gikorwa kirashobora gutuma umuntu aronka amafaranga abakoze ivyo kurya vy'ibitungwa rero amabanki nayo ntaratahura ko ashobora gutanga amafaranga kandi bagasubira bakayaronka abantu bakoze uyu mugambi wo kurora isazi rero ni ikintu turiko turakorera ko dukorana nabo babikora muri kino gihugu dukorana ico cigwa duteze imbere ubworozi ibijanye n'ubuhinga tubibafashe nk'ikigo izabu hanyuma n'abandi bifuza kubikora bashobore kwegera bamaze kubitangura kandi begere n'ikigo izabu cy'ubushakashatsi baronka ubuhinga bukomeye bashobora gukoresha kugira ngo umwimbu w'isazi wongerekane rero nobona gabikirije ngaho kuko bizova muri iki cigwa tuzobimenyesha kandi n'abantu bariko barakora ubwo bushakashatsi bose bashobore kuronka ubumenyi kuba bukeneye hanyuma turonke ibyo tugaburira ibitungwa vyacu bizibuhe neza ingwara zo gufungura nabi zihere imyanda mu gisagara ihave kubera turose ico ushobora kuyikoresha hanyuma turonke inyama dufungura umuntu uronke ico ufungura hama no kuronka amafaranga murakoze cyane tubakengurukire kuri kano kanya mwaduhaye kandi murakoze cyane twizere neza yuko mugiye kudushikira imbere kugira ubundi bushakashatsi byinshi nkuko twababwiye hari icyo tutazi ariko mwe mugiye gukora ubundi bushakashatsi mukoresheje ubundi buhinga twizere yuko muzoza kudusangiza ibyo muzoba mwakuye muri ubwo bushakashatsi hama igihugu naco kibimenye ubworozi buriko burakorwa nk'ubundi abandi babumenye hama umufuko nawe uronke amafaranga n'umuntu uronke icyo ufungura murakoze cyane uburimyi ubworozi iterambere mugire musangize ino video mugire sabone mugire subscribe share and comment murakoze cyane video ikwiye neza tuzoyibategurira vuba cyane murakoze